bavukanye bakunzi bisamiriza y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ndahimbawe no gusubira gusangira namwe ijambo ry'Imana Eklezia mawe wacu idutegurira, ijambo ry'Imana ari ryo buzima bwacu, ijambo ry'Imana ari wo muco w'ibirenge vyacu, ijambo ry'Imana ari ryo kanyamuneza kuwemera. Turi ku munsi wa gatandatu w'indwi igira 27, nzanywe rero no kugira ngo dusangire kumviriza no gusabikanya ivyiza umukama yaduteguriye aciye ku ijambo ryiwe rituremesha. Ntiriwe rero ndateba ndabamenyeshe aho dukura ibisomwa vyo kuri uno munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Yoweli, ikigabane ca 4 kuva ku karongo k'12 gushika ku karongo ka 21. Izabu ni ya 96. Inkuru nziza nayo tuyisanga kwa Luka mweranda, ikigabane ca 11 uturongo twa 27 na 28. Kaze bavukanye twumvirize twongere twinovorere hamwe iryo umukama atuyagira. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yoweli, ngiri yazwe n'umukama, amashinga nikangure aduge aje mu kiyaya ca Yozafati, nkako niho nzovyagira kugira ncire urubanza ibihugu vyose bikoranye. Nimusohore imihoro kuko iyimbura rigeze, nimuze mugane kuko ubwato bwuzuye, kandi kuko imibindi bogaboga, kubera ububisha bwabo bwabaye bunini. Ewe sinzi n'amasinzi y'abantu ari mu kiyaya c'urubanza, kuko umunsi w'umukama uri hafi mu kiyaya c'urubanza. Izuba n'ukwezi biriko birazimangana, inyenyeri nazo zikareka kwaka, maze umukama azokwivugira i Siyoni, arangurira ijwi i Yeruzalemu, isi n'ijuru binyiganyige. Ariko umukama azobera ihungiro abantu biwe, abere ubwirukiro abana b'Isirayeli. Niho muzomenyera ko ndi umukama Imana yanyu, ahangamye Siyoni ku musozi wanje mweranda. Muri ico gihe Yeruzalemu kizoba icibare ceranda, nta muvantara n'umwe azosubira kuhaca. Kuri urya munsi umuvinyu mushasha uzoribagurika ku misozi, amata nayo azotemba ku mitumba. Imigezi yose yo mu ntara ya Yuda izoba yuzuye amazi. Isoko rizodudubiza riva mu ngoro y'umukama, rinyoshe ikiyaya ciharijwe n'ibiti by'agaciya. Intara ya Misiri izocika umusaka, intara ya Edomi nayo ihinduka gahinga kanyaganande, kubera mukazo batwaje abana ba Yuda, no kubera amaraso y'aberanda basheshe mu ntara yabo. Ariko intara ya Yuda izohangama mu myaka yose. I Yeruzalemu naho bazorama uko ugwaruka rukurikirana. Nanje nzohora amaraso yabo ntari bwahore, kuko umukama azovyagira i Siyoni. Iryo ni ijambo ry'umukama. Wewe cabona ca Yezu Kristu nunezerwe. Wewe cabona ca Yezu Kristu nunezerwe. Umukama ari ku ngoma, isi nitarike, amazinga menshi atarike, ibicu n'umwiza biramukikije, ingoma yiwe ihagaze ku butungane no ku ngingo. Wewe cabona ca Yezu Kristu nunezerwe. Imisozi ngo ibone umwami w'isi yose, igaca ishonga nk'umushashara. Ijuru rihaye ubutungane bwiwe, intara zose zigaca zimenya ubutungane bwiwe. Wewe cabona ca Yezu Kristu nunezerwe. Umuco urasira ku mweranda, umuntu w'intungane nawe akibera mu gahimbare. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama, nimuhimbaze izina ryiwe ryeranda. Wewe cabona ca Yezu Kristu nunezerwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko tuyishikirizwa na Luka. Muri rya minsi
Yesu yariko arayagira ishengero ry'abantu. Hanyuma umugore ava muri rya shengero atereza akamo hejuru ati, irahiriwe inda yagutwaye, eka n'amabere wonse arahiriwe. Yesu aramwishura ati, hahiriwe nyabuna abumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Dushemeze iyi nkuru nziza y'urukiza. Bakunzi b'Imana dusangiye kumviriza no gusabikanya iri jambo ryayo ryo kuri uno munsi wa gatandatu w'indwi igira 27 mpimbawe no gusabikanya iri jambo ry'Imana Ecclesia mawe wacu yaduteguriye. Iri jambo ry'Imana nk'uko riri mu rukurikirane kw'ayandi majambo y'Imana tumaze iminsi twumviriza, turumva ijambo ry'Imana ritwibutsa iyo tuva n'iyo tuja, ko twavuye ku Mana kandi ko tuzohereza ku Mana. Akanyamuneza tugira twibaza tuti, mbega ubuhigwe nyabwo kuwemera buhagaze he? Buhagaze kuki? Turavyumvise inyishu niyo Yesu wenyene aduhaye. Ubuhigwe nyabwo ngo nukumviriza ijambo ry'Imana no kurirangura. Emwe bavukanye, iri jambo ridukore ku mutima, iri jambo rikabura ukwemera kwacu, kuko iri jambo ritwereka ubuhigwe nyabwo. Turaza bisi ingene bakunda kuronderera ubuhigwe mu by'isi bigenda bihera, bagashira umutima mu maronko, kandi nayo maronko bakayaronka mu nzira zimwe zimwe atari nziza, zivuye mu bwicanyi, zivuye mu gwanko, zivuye gutoteza abandi. Abantu bisi bakarondera inzira ihagaze ku by'isi bakuye mu Imana, bagasanga harimo umururazi, bitangura kubasosera, ejo bikazobarurira. Twe turondera iryo jambo risosa, iryo jambo rikiza, iryo jambo turyamyemwo rituzanira ubuhigwe kandi ubuhigwe budashira. Abandi bakagenda kubakira ubuzima bwabo mukaryohera mubiri, bakabitangura bakabibamwo, bakabisaziramwo, no kuvuga bakabimaramwo igihe kitari gito, bakibagira yuko imibiri yacu ari ngoro ya mutima mweranda. Abantu benshi bakarondera ubutunzi bwihuta, bakarondera ubucuti, bagacudika n'abacuditse na sekibi, gushika naho bagiriranira amasezerano na sekibi kugira basese amaraso, kugira biganze, bigire abantu badahangagwa. Uko n'ukwiyoberwa, kuko inzira nyayo turayumvise, turiko dushimikira ko muri ino nyigisho ubuhigwe nyabwo buhagaze kwakira ijambo ry'Imana ukaryumviriza kandi ukarirangura. Erega ivyo tubivuga twisunze igisomwa ca mbere n'Izaburi, kuko umuhanuzi Yoeli tugiye kusoma ibigabane 4 vy'igitabo ciwe agaruka cane kuvyerekeye umunsi w'umukama. Uwo munsi w'umukama rero avuga uzoza giturumbuka, agakoresha amajambo ashobora kudutera n'ubwoba. Ni wa munsi wihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo. Na uwo munsi nuwazogaruka ntawazi, uri munda ya se wiwe. Ko unuzoza tabizi sitwe twobimenya. Nico gituma duhamagariwe kwama tugavye kugira ngo uwo munsi ntuzodugwe ko giturumbuka nk'ibibura bwenge, kandi twaraburiwe. Uwo munsi w'umukama Yoweri werekana kuteye ubwoba, akawugereranya n'umunsi w'intambara ikomeye, n'umunsi gutegwa n'ibinyabwoya n'ibindi bintu byose bisambura ubuzima bw'ibinyabuzima. Ivyo byose rero akaca ashaka kutwereka n'umunsi w'umukama ko ari ubudasanzwe koko si ubusanzwe, aho byose bizosubira kuba bishasha kandi bikuzurizwa. Mu kwitegurira rero umuzo w'umukama wacu Yesu Kristo ushobora gushika uyu munsi canke uyundi, bidusaba rero kwama tugavye mu buzima bwacu. Nico gituma rero inzira Ecclesia itweretse uno munsi, mu nzira zishika hariho ukumviriza ijambo ry'Imana no kurirangura. Ijambo ry'Imana turisanga mu nyandiko nyeranda, muri Bibiliya nyeranda, igizwe n'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Umukristo rero ashaka kuba mu bunywanyi bw'Imana, uwo nawe ahamagariwe
iryo jambo kurirondera akarigura akaritunga, amaze kuritunga akarisoma akarizirikana, rigahindura ubuzima bwiwe. Rimaze guhindura ubuzima bwiwe abikiremwa gishasha muri Kristo. Hari uko kuryakira no kurigendera. Bitwibutsa ukwemera kwacu kurahagaze ku ijambo ry'Imana, mugabo ukwemera kutagira ibikorwa ko kuba kwarapfuye. Naha ijambo ry'Imana rero mu kurisoma turisangamo ishaka ry'Imana, tugarondera no kurirangura. Cyane cyane kumenya iryo jambo kuryamana mu buzima bwacu, kandi birahimbaye. Hari usanga bayitwara muri twa dusakoshi duto dutaho ni kubapfasoni, hari abo batwara iryo jambo ry'Imana bakaritwarira modokari abasanzwe bazifise, hariho nabandi bagenda bazifise mu minwe. Ntibagire isoni yo kugendana ijambo ry'Imana. Ntitugire isoni kuryakira n'abantu bakabona ko ari ubuzima bwacu. Ni n'uburyo bwo kumenyesha inkuru nziza abantu baravye ko tuvyemanga. Kandi iryo jambo ry'Imana si ukuritunga gusa, nukumenya ko ryuzuyemwo ishaka ry'Imana, kumenya kurisoma, kariho umwanya wo kurizirikana. Tuzorishira mu ngiro igihe turose umwanya wo kurizirikana ijoro n'umutaga. Tukamenyera muri iki gihe dufise ubuhinga bwa none ducako kurara twumvirije ijambo ry'Imana rya bukeye, nkuko na Radio Maria ikunda kubitwibutsa kandi twama twavyumvirije, kandi bikafasha benshi kumva n'abakristo aho bari rero mu miryango yabo, mu mibano rukristo, ku kazi, aho bagendera, kumva ko bayaga ijambo ry'Imana imukama yatuyagiye uwo munsi, birabaha ingoga zo kugendera iryo jambo ry'Imana. Baca bibuka kugendera ico bumvise, n'uwazindutse mu ngoro y'Imana akaryumva akaronka n'umubiri wa Kristo, bihindura ubuzima bwiwe. Kuko tuvuye mu nkuka ya misa, abarusa amahirwe bakayijamwo, badusaba kuja kuba muri ivyo duhejeje kuronka, tukaba ivyabona bizima vya Kristo. None bavukanye, ijambo ry'Imana ridahinduye ubuzima bwacu, tuba tubesha Imana. Kuko hari igihe turyumva rikatwagiriza, n'ikindi gihe turyumva rikadutera akanyamuneza. Nuko rero bavukanye, mu gusozera inyigisho y'uno munsi, dusubire kwibukanya yuko ukwemera kwacu guhagaze ku ijambo ry'Imana, kandi mu kugendera iryo jambo ry'Imana bidusaba kumviriza uko bukeye uko bwije ico Imana ituyagira. Ese iryo jambo ry'Imana ryohinduka ubuzima bwacu bwa misi yose? Ese tworigendera uko bukeye uko bwije, kugira ngo isi imenye yuko abakristo bahamagariwe guhindura iyi si mu kujanayo umuco mu mwijima wugarije inosi? Murakoze, Imana ibahezagira.